hariho abahora bancira iminsi ngo none hajya ngo azogira impanda igira kabiri bakabigira nk'irigara rwose ngo ntibikunda maranje avuga nti mbeko mutimvira ko nzopfa ejo. Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya tukaba tugarutse ngo tugushitse amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, n'amakuru avugwa mu bisata bitandukanye by'igihugu, gisata ca politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Tukaba tugarutse ngo tugushitse amakuru akomeye cyane kuri ubu ngubu Generale Alain Guillaume Bunyoni ibintu birahejeje gukomera cyane nyuma yuko aka kanya amajambo akomeye cyane. Turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane none avugwa mu gihugu cy'u Burundi kubijanye n'ikirimba c'ubukuru w'igihugu. Kuri ubu ngubu abasoda isinzi bariko baribonekeza kuri ico kirimba biriko mu nyuma z'uko. Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Kuri mwe mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri uriko wumviriza ibiganiro vyacu herereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye. Turabahaye kaze abatwumviriza muherereye Igitega, namwe mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye Muramvya, abatwumviriza muherereye Kirundo n'abandi muri mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Ndabahaye kaze. Aya n'amakuru mutorezwa n'umugabo umenyesha amakuru akorera mu karere k'ibiyaga binini n'abandi bakorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Biravugwa ko ikirimba c'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye General Prime Niyongabo yobahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Biriko mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu yahunze mu ibanga ntangere, ariko hagakorwa idosiye ivuga ko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye yinjiye ikirimba ciwe gishasha ku mvo zo guhumya abene gihugu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Hari ikirindi kirimba kiri i Bujumbura. Kuri ubu ngubu haravugwa ko Entare House nayo bigiye gufatirwa. Amakuru akomeye cyane twaronkejwe n'umujenerali akomeye cyane ari muri iyo dosiye. Biravugwa ko amakuru aja mbere nk'uko vyibonekeje ko General Prime Niyongabo yibonekeje mu mugambi mvugo ko yoba yarateguye umugambi wo kudeta. None vyose vyoba bihejeje gushika ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru twaronse mwibanga ntangere biravugwa ko mu Ntare House ho bagiye kurungikwa inkoho ziteye ubwoba, kuko iyo operation yoba yahejeje gutangura. Kuri ubu umukuru w'igihugu ari hehe? Biravugwa ko abasirikare sinzi aribo bacungereye Ikirundo abaturaniye ico kirimba gishasha c'umukuru w'igihugu yahungiwemo. Kuri ubu ngubu baratomora amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Turaza kuyagaruka ko mwidonido amakuru nayo ayandi makuru akomeye cyane adushikiye. Bunyoni Alain Guillaume kuri ubu ngubu yahoze ari umushikiranganje wa mbere avuga ko yahaye amafaranga umumenyesha amakuru Bobo Rugurika arongoye radio RPA kugira ngo aronke amakuru ku barundi bahunze igihugu barondegwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha ya CPR, nk'uko yabivuze mu idonido ry'urwo rubanza rwatanguye kuburanishwa kuri uyu wa mbere. Ni nyuma y'uko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. General Guillaume Bunyoni yarongikiwe imbonerakure yayindi mwumvirije itera bene igihugu ubwoba, ariyo yamuhuraguye amahiri nyuma agasigura amajambo akomeye cyane. Ariko aravuga ku mukuru w'igihugu n'ingene apfunzwemwo ibintu bibabaje cyane. Darirene Bunyoni kuri rigenekerezo nibwo yashitse mu Burundi, aho kuri ubu ngubu ariko arasaba ko yotezurirwa akaba yaje kuraba ise w'umuvyara kubijanye n'ingene baganiramwo n'ibindi bitandukanye. N'ubuhe butumwa yoba ashaka kumushitsa ko vyose turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Ubuvugisha burahejeje kwibonekeza mu gihugu c'u Burundi ni nyuma y'uko amakuru akomeye
cane ahejeje kudushikira General Ngiyo mu Bunyoni catumye avugisha avugana n'uwo menyesha makuru biravugwa ko n'inzego z'igihugu arizo zoba zibifisemwo uruhara kuko ari kugira kingire igihugu hamwe n'inzego z'igihugu. Ubutungane bwo buvuga ko hari mu ntumbero yo gutembagaza ubutegetsi. Bob Rugurika nawe avuga ko ivyavuzwe ari nk'igitutsi kuri we. N'amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira n'ibindi vyaganiriwe mu bategetsi bakomakomeye mu ibohero rya Gitega. Umwe mu bacungera iryo bohero nyene hari amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira aka kanya, ariko atashimye ko tuvuga amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe. Ibintu birahejeje gukomera cane, murazi ko umugwi mushasha Larube kuri ubu ngubu warahiriye gufata ubutegetsi bwa Gitega n'ibindi bitandukanye nyuma yuko umukuru w'igihugu yirukanywe Igitega akajanwa Ikirundo. Amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira hari abasuda bashika ku ndwi banse gukurikiranira canke kugendanira umukuru w'igihugu. Keri Nkurunziza nawe yoba ari muri operasiyo ikomeye cane yumvikanye aka kanya itangazo giturumbuka. Inama ibereye mu biro vy'umukuru w'igihugu atahari iravuga ko General Prime Niyongabo yoba yafashe ingingo ikomeye cane aho kuri ubu ngubu ari we ari ku burongozi mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu nyene Cobera Major Evariste Ndayishimiye bariko baramukoresha ibintu bikomeye cane. Hari sanamu y'igicupuri yibonekeje ku buhinga ngurukana bumenyi butandukanye, ariko kuri kubivugwa mu gihugu c'u Burundi turakugaruka ko muri aya makuru yacu akomeye cane. Ni gute ibihangange igihugu c'u Burundi cotangura umugambi wo gutegura isanamu y'igicupuri yo kubesha no guhumya amaso abene igihugu ngaha mu Burundi n'abandi bumviriza ibiganiro n'amakuru bitambuka ku buhinga bwa none butandukanye mu gihugu c'u Burundi n'ibindi bimenyesha amakuru bitandukanye. Aka kanya itangazo giturumbuka rivuye muri Etat Major rihejeje gushika. Amakuru turonka kandi tukayabwirwa n'umwe mu bamenyesha amakuru b'abahinga bakorera ngaho Igitega. Biravugwa ko inkozi iteye ubwoba zoba zerekeza mu Ntare House, hahandi mwumvirije ko umuhisi Petero Nkurunziza yariko arasigura kandi akavuga ko ibintu vyoba bigiye kumera neza mu Burundi. Mwarumvirije ko umuhisi Petero Nkurunziza yama mu bijanye n'umwete canke mu gukorana imbaraga mu bijanye no kubaka ivyoteza abene igihugu imbere. None kuri ubu ngubu biriko birashirwa imbere n'ibirimba, ariko amakuru twaronse biravugwa ko ivyo vyose vyari vyateguwe kuko buvugishwa bwari buhejeje gusohora. None ikirimba kuri ubu ngubu coba gicungerewe, abagicungera bose abakiraririra biravugwa ko boba batanguye umugambi mubi kandi mushasha wateguwe n'umutegetsi akomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Reka amakuru yacu tuyatangurire kuyo umugenerali akomeye cane yoba yaturungikiye ku bijanye n'ibirimba biriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Mu nyuma turaza kugaruka tubabwira operasiyo yo gutembagaza no gufata umugwa mukuru wa politiki Igitega. Inkuru ikomeye cane ihejeje kudushikira twaronkejwe na bamwe mu bamenyesha amakuru bakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umumenyesha amakuru yahatiwe gushira itangazo ku radio na televiziyo vy'igihugu RTNB. Vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Reka amakuru yacu tuyatangurire ku makuru avugwa mu gihugu c'u Burundi n'ibijanye n'ibirimba biriko biribonekeza mu Burundi. Mu nyuma turaza kugaruka tubashitsa akayo makuru nandi twabateguriye yacu. Mwarumvirije ko umukuru w'igihugu yari yateguye kuja mu Kirundo nk'uko vyibonekeje, ariko amakuru mu bijanye na politiki habonetsemwo ubuhemu buteye ubwoba. Ikirimba c'umukuru w'igihugu kiri Igitega vyoba vyihejeje kuyangara nk'uko turonka amakuru mu basoda bacungera
bakora ngaho Igitega. Ivyo vyose turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Nayo andi makuru avugwa mu Burundi, biravugwa ko kuri ubu ngubu hari umutegetsi yibonekeje mu mugambi wo kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu, kumurungikira ibici. Vyose turaza kubigaruka ko nk'uko yabwiye abakristo ko birinda bijanye n'amabi akorwa mu bijanye no kutizera Imana. Vyose turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Uyu mutegetsi mwarumvirije ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yariko aragirana urugendo ari kumwe n'umutambukanyi wiwe cegera c'umukuru w'igihugu, bamwe n'abashikiranganji bafatikanije ku murimo kuri uyu munsi w'Imana waheze n'abakristo. Murazi ko bari muri Kanyinya muri Kirundo. Vyose turabigaruka ko ariko umutegetsi atari yatumiwe mu nama, akaba yari yibonekeje mu mabi ateye ubwoba. Aka kanya abasirikare bagendanira umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye nibo babo bakoze ibintu bikomeye cane. Reka ndabakengurukire cane nshuti banywanyi muri ko murumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Nizere ko wahejeje gupyonda ijambo sabone. Reka tugaruke muri aya makuru yacu mu buryo bw'idonido. Mwarumvirije ibijanye n'ikibirimba biriko birubakwa mu gihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yirukanywe canke yahunze Igitega canke vyoba ari ububeshe. Turagarutse amakuru y'ukuri dufise aka kanya adushikiye, aka kanya avuye ku mujenerali akomeye cane yahora duha amakuru ngaha kuri Burundi News TV. Tutashatse ko avugwa amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe. Ibintu birahejeje gukomera cane. Mu myaka 3 Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi, buri mwaka arashira amafaranga atari make mu nyubako z'ibirimba bimugenewe. Ejo haheze mwarumvirije amakuru ngaha kuri Burundi News TV ajanye n'ingingo ruhasha General Prime Niyongabo yari yahejeje gufata ku kirimba c'umukuru w'igihugu Igitega. Vyose turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Nanone ejo haheze ku igenekerezo rya 4 Munyonyi umwaka wa 2023 Evariste Ndayishimiye yari aramutse yugurura ikirimba c'umukuru w'igihugu ku mutumba wa Bugera mu ntara komine n'intara ya Kirundo. Uyu munsi nanone inama y'abashikiranganje yabereye muri iyo ngoro. Ikirimba co mu Kirundo kije ciyongera ku kirimba c'Ikiriri cy'igisagara ca Bujumbura, ikirimba c'Igitega, ikirimba c'Ingozi, be n'ikirimba akoreramwo i Bujumbura citwa Ntare House. Aka kanya Perezida Evariste Ndayishimiye yama mu nyubako z'ibirimba. Namwe murazi ayo makuru. Ese banyagihugu bene gihugu muri ko murumviriza aya makuru yacu, ibirimba birakenewe kurusha ibijanye nuko abene gihugu tudafise akaryo ko kuronka amahera yo kugura ibicuruzwa canke ibidandazwa vyadugijwe. Vyose reka tubigaruke ko muri aya makuru yacu. Ikirimba umukuru w'igihugu abamwo Ikiriri carasubiwemwo, congewe ko ibibanza c'amanama. Ivyo vyose nk'uko vyibonekeza mu gihugu cacu c'u Burundi. Ikirimba c'Igitega kiriko kirasubirwamwo nk'uko bivugwa n'abavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko nanone amakuru akomeye cane ivyo n'ububeshe ku kirimba c'Igitega. Kuri ubu ngubu turaza kubabwira amakuru y'ukuri ku bijanye n'ikirimba c'Igitega. N'ikindi kirimba kiri mu gisagara ca Bujumbura biravuga ko ibintu vyoba bihejeje gukomera cane. Amakuru y'ibanga turibuze kubashetsa ko twaronse muri iri genekerezo. Vyose haravugwa ko hongewe ko inzu y'igorofa igeretse kenshi. Ubutungane nanone burakwiye mu gihugu c'u Burundi. Ubu arangije ikirimba co mu Kirundo n'ikirimba Ntare House kirategekanya gusubirwamo bikomeye, hakaja ko izindi nyubako. Amafaranga izi nyubako zitwara ntashirwa ahabona, aho abarundi ngo bamenye nimba ari vyo vyihutirwa mu gihugu kirangwamwo ubukene budasanzwe, kandi abene igihugu bakeneye ivyankenerwa vyinshi. Murazi ko dufise ubukene, turafise ibibazo bitandukanye, turazi ko dukeneye ivyankenerwa vyinshi mu gihugu c'u Burundi. Mwarabonye ko ibiciro vyose vyadugijwe, vyoba ibifungurwa canke ibikoreshwa mu buzima bwa misi yose. Umukuru w'igihugu akeneye ibirimba bingahe? Ako ni akabazo wokibaza mu nyagihugu uriko wumviriza amakuru n'ibiganiro.